Wagwan Slave number one Linux TV. Yap, niko bimeze muri Linux TV. Yap, wengi wangina pesa mbote kwa taumu jagara kubaretse nange B3 Joel. Yap, niko biba bimeze muri Linux TV. Turagerageza kugira tugume tubereka impano z'u Burundi, ugwaruka rw'u Burundi. Fise impano nyinshi nga mu Burundi, dufise abana benshi bafise amatalent agiye atandukanye, arizo ngabire zigiye zitandukanye. Turi kumwe n'umusore muramubona araza kutuyagira byinshi bigiye bitandukanye, ariko mu jambo rimwe impano ni nyinshi cyane, ariko turagerageza kugira mushoye kuzibona, mushoye no kumenya ibikorwa byabo. Yap, umeze neza? Ya safi, meze neza ndashima Imana. Yap, biesa turashima natwe muri Linux. Aha ni sawa. Yap, abako baradukurikirana ni benshi bagiye batandukanye, petete hari abakuzi hari n'abatakuzi, ariko muri rusange ubanze baramutse unabibwire para batakuzi nk'amazina yawe. Ndabaramukije bose abariko barakurikirana Linux TV, Linux Music Company, nkaba nitwa ku mazina y'ukuri Nishimwe Desire. Izina ry'ubustar akaba ari MAJUS. Yap, izina ry'ubustar akaba ari MAJUS. Kuki MAJUS? Kuki kwitwa MAJUS? MAJUS ni umwe mu ngabo zagendanira umwami Herode kera. Bari abantu badacika intege cyane, keshi bagiye ku rugamba bategezwe kuva batsinze. Bisigura ko MAJUS ahantu ari hose aguma abona intsinzi muri ho. Nukuvuga yuko sinigira ncika intege naho mbana ko ikintu kiba kigoye gushikako, gusa tunda bandanye mbanzi yuko ndaza gushika. Yap, uraza gushika? Ndaza gushika iyo ndiko ndaje. Yap, uracari muto abari ko baraguraba nkuko heje kuvuga ati iyo uri kuraja urashika ntucika intege. Naho mpura n'intambamye zitandukanye ndabandanya. Yap, urabandanya. Dutahuze bari ko barakurikirana ikiganiro, ubandanya ucika intege mu buzima busanzwe cyane mu byo ukora, dusangize gato muri byose. Muri byose ikintu cyose mba ndiko ndakora, haba mu buzima busanzwe cyane bw'akazi, sinigera ncika intege. Nyamba ikintu kigenze nabi menya yuko ntegerezwa, nyamba umusozi ntegerezwa kuwuduga nkawurangiza. Yap, ntegerezwa kuwuduga ndawurangije. Yap. Abako baradukurikirana ni benshi, ariko mu jambo rimwe usanze uririmba, hari abakuzi kuririmba, ariko nturagira intambwe yo gushika ahandi hantu kugira bakumenya ari benshi. Ariko kuje nga muri Linux TV benshi bazokubona, bazomenya ibyo usanze ukora. MAJUS nkuko yatubwiye MAJUS asanzwe akora iki? Aririmba indirimbo zijanye n'iki? Akora umudiho umeze gute? Kubisanzwe jewe simvuga ngo ndirimba umudiho ubu, imidiho yose ndayiririmba. Imidiho yose ndayiririmba. Kuririmba naho ndirimba iki? No kuvuga abantu tuba mu bintu bitandukanye. Ndaririmba ku buzima bw'umuntu, ku buzima bw'abantu muri rusangi, ku rukundo, wanashaka no ku gihugu. Ku rukundo no ku gihugu, byose mu buzima busanzwe bw'umuntu canke bw'abantu, ku rukundo rw'abantu. Ushobora kubukundana n'ujya, ndashobora kuririmba. Utubwiye ko uririmba indirimbo zigiye zitandukanye, yaba ku Burundi canke impande zigiye zitandukanye, ariko reka tuze ducishirize ko gato ku Burundi. Ku Burundi. Nagenza amahanga menshi, ntembera hishi, nagiye mu bihugu byinshi, nagiye mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibindi ko mvuga ntabwo ari ivyo numvise, nivyo niboneye n'amaso yanje. Igihugu canje ni igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu atahandi uzogisanga kw'isatari ngaha nyene, ivyiza bigitatse. Nagiye mu mahanga ntembera heshi, buri munsi joro n'umutaga, nifuza amazi yo kunywa nkayabura, nifuza kakayaga nkakabura, buri munsi amazi kunywa nanywa amazi mabi cyane. Buri munsi ingwara zozo sinigeze ndazivuga, ingwara ziratandukanye, ariko ubu Burundi bwanje nzama ndabuhayagiza. Ni igihugu ciza kandi gitekanye, amahoro n'umutekano byose bikirangwamwo. Benshi baracirukira tuja mu mahanga twibazanye heza, ariko duhura na byinshi bitandukanye. Hari byinshi bibi tugenda duhura intambamye nyinshi. Harabumva kuja mu mahanga, amahanga ni hanga ridahangagwa. Nagiye mu mahanga nziko ngiye kuba igihangange,
sinigeze menya ko ngiye guhangayika ijoro n'umutaga sinari nkimenya gutandukanya ko bwije canke bwakeye buri munsi ijoro n'umutaga nabona nkora ayo mahanga mwumva nta nshuti nta mugenzi nta mubanyi nta gasoma nta nasoma mbike byose urimenya ukibako byose ya byose urimenya ukibako byose man abariko bararaba bavuga bati umupeti yarazungurutse hanze hose arahazi ko bimeze ducishirizeho gatoya niyo wahora cyangwa washatse kurimbika mu majambo make oya kubisanzwe natembereye gusa nagiye kure cyane ariko ivyo nabonye ewana dusangizeho wagiye namba atari banga nagiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania yabeshi bamaze kuja barabizi ivyo duhura navyo haba mu ijoro canke ku mutaga gumukora kandi mu gukora ntavyo kuvuga ngo ndaruhuka iki abagiyeho barahazi amazi yaho atandukanye n'ay'igihugu cacu ugiye hanze ugumukora ijoro n'umurango nengaha mu Burundi n'umukora ijoro n'umurango aha mu Burundi uraruhuka urakora kuvuga ati amasaha yo kuruhuka arageze ariko hariya kuko si uba wigenga ni ukuvuga umwanya wose utegeza gumukora haba no mu ijoro imistari myinshi sana reka rero tunze ninde yagushize mu muziki kugira utangure umuziki byatanguye gute navuga yuko je kuva kera nkiri muto hari indirimbo nyinshi z'abaririmbyi abagiye badukuriye nagenda numva ndibuka yuko n'igihe kimwe nigeze kuva mu ntari wacu bafatiye barangeze kure mvuga ati ngiye kuraba Fizo mu gisagara ca Bujumbura gusa nyene baca barafata ngeze mu nzira so ninzi niyo ndiko ndaje narafashe bararanda vuga ati ndagiye urumva rero muri jewe naguma numva ko hari ko mfise impano yo kuririmba ntabwo ari ikintu bavuga ati narakunze tireka ndagikore kwa ndagikunze nagikoze kubera numva ko kindimwe wagikoze kubera wumva ko kikurimwo waragenda kuraba bakuru bawe ukabona uko abantu baperforming uko baririmba mbere ukanabumviriza ucuvuga ati nanje rifo nkomeze reka rero tuze uracari muto kuririmba udusangize gato nibyo rambaza abantu bose bakiri bato bataramenyekana umaze imyaka ingahe mu muziki watanguye ryari umuziki kubisanzwe navuze yuko ni ikintu navutse niyumva mwana uvuga uko ariko natanguye muziki nataye kuja muri studio 2020 ivyo turaza kubishikako nshaka umunsi wa mbere wandika bano umunsi wa mbere ufata ikaramu uvuga ati jewe iyi ndirimbo ndayanditse natangiye gufata ikaramu niga mu mwaka niga 4e ico gihe ndibuka nanditse indirimbo ariko kuko nyene twari kumwe n'abandi banyeshure ndayandika kuko nta n'uburyo nari mfise bwo kuja muri studio ariko narayanditse ndayishira ahantu iyo ndirimbo nta niyo nigeze nkora kuko yaratakaye kubisanzwe ubwo nturi muri babandi kubera mu maprimaire bariririmba canke wayandika bijya mwaririmba mu mashuri ari ibintu bagira byo ku oya ndibuka twarapanze n'abajama banje nafise abajama turavuga ati ubu tugende gukora indirimbo turayandika tumaze kuzandika ariko nyene kubera tuba tukiri bato kandi atanubyo twa dufise birahereriye gusa mu nyuma niho navuga ati jewe ibi bintu ntibishobora guherera ngaha ntibishobora guherera ngaha dufise abantu benshi bakora kurikirana ikiganiro bako baraturaba ugwaruka rwinshi mbere n'abantu muri rusange kwisi yose bako barakurikirana ikiganiro ariko waragiye muri studio turabishika ko mukanya ariko uracari muto kugira uje muri studio byarakoroheye uburyo byaje gute kubera rero benshi bandika indirimbo ariko kuja muri studio bikaba intambamye bikabagora dusangize gato nibaza yuko indirimbo ifise ni nyinshi ariko nyene kubera uburyo usanga bigoye cyane ndibuka ico gihe kugira nje muri studio hari umu producteur yazanye ivyuma aravuga ati ngirafashe abana bakiri bato bafise impano yo kuririmba ico gihe turagenda turi beshi twari beshi umuntu wese akora indirimbo yiwe ndibuka uwo munsi niho naja muri studio ndakora igikorwa nayo ubundi sinavuga ngo nakoze indirimbo kubera yuko nafise uburyo bwo kurira muri studio nibaza yuko ari muri gwa rukundo uwanyize yarafasha bisigura ko no munsi usanze ufise uri kwa aragufasha ntawe fise kuko ndibuka uwo muntu bivanye n'intambamye z'ubuzima murazi yuko ubuzima bugoye hari byinshi umuntu agenda cyangwa usanga bigoye mu buzima
yamaze kugenda ubona mu gihugu ca Kenya. ahubwo ari hanze niho aca ba diaspora gaca azara Oya bivana n'ingene aba yaragiye, nibaza yuko yagiye kumvo zitari nziza kuko yagiye ivyuma vyiwe bavyivye aca aragenda kuva ico kintu turasubira kuvugana cyane ngo tubonane. Kwizera nkuko wabivuze urashika kure mbere ugashika ahandi hantu bivanye n'ibyo uri kurakora uko bikunda nuko bikurimo nuko bikurimo. Reka rero tuze kuba ko baradukurikirana gato, uracari muto nkuko tubibona nkuko babibona abavyeyi bawe canke famille yawe muri rusange kuja mu muziki. Amafamiye benshi hari umuntu aja mu muziki bagacavuga ati uyu muntu agiye kubikirara, uyu muntu agiye kuba umuntu ashinze. Kuri we umuryango wawe uragutahura, amakomantere barabigenda gute? Nibaza yuko usanga bigoye nkatwe tuva mu ntara zitandukanye, urabona bajya ba mama bacu ba papa ndetse n'abandi babyara, usanga kenshi nyine bigoye iyo bakubonye uri muri bavuga ati uwo muntu n'umunywarumogi n'umusazi ntaca zimarira, ariko nyene kuko ubuzi icyo ushaka kugerako ntucika intego urakomeza ugakora nubwo biba bigoye. Ubwo sico sinzi kuba byibaza, ariko hari abaririmbyi benshi baba bava ruguru baca bamanuka ino benshi mbere ugaca usanga bagiye no kwipangira. Ubwo ntimuhunga abavyeyi banyu kubera baba tutse ati ibyo bintu mugiye mu by'imiziki ntibibaho? Nibaza yuko rimwe navyo nibamwe kuko hari igihe nyene abavyeyi bakurya umutima aho akakuvyo urimo ataho uzoshika ataho bizokugeza gusa kuko kubera nawe aba ikintu kikurimwo hajya biragoye kugwanya ikintu kikurimwo. Usanga bigoye cyane rero rimwe hari igihe nyene umuntu avuga ati reka mbanze nkinjure gatonya kugira ngo mbanze ndabe kumbure ninagira aho ngeze nzosubira kandi ngende ndabe. Rinox nuko tubikora, nico gituma impano zanyu tuzizana ngaho kugira zigaragaze abatabazi, kubera ngaho hariho ugwaruka rwinshi rufise impano nawe urimo. Reka rero tuze ku ndirimbo umaze gukora, sinzi ko ari waturirimbiye wacishije ko gatoyi. Reka rero duce tuyiza ko mu kanya, ariko akajambo kamwe kwanza ku bantu bakora kurikirana ikiganiro, yaba manager baruzuye, abantu bagiye batandukanye, utujambo tubiri nko kubasaba. Nibaza yuko aha mu Burundi turafise impano nyinshi kandi turashoboye, ariko turabuze ikintu uburyo. Rero namwe muri mu bantu keshi bateza imbere impano z'u Burundi, rero nosaba yuko keshi twebwe tutagira ahantu tugeze nk'abafise uburyo bodufasha, ariko simvuze ngo baduha amafaranga, oya ntabwo ari amafaranga dukeneye. Jewe ndafise ibikorwa byanje, urashobora kuza tugakorana kuko ndibaza yuko nawe ndiko ndakora nshobora guhomba cyangwa ngo je mpombe. Nibaza yuko rero bodufasha mu bikorwa byacu twadufise. Bakaturihira nko ma studio, ama studio meza natwe tukagira aho tugeze. Mukagera aho mugeze. Kandi abafanzi canke abantu bariko bararaba ikiganiro bashobora kuvuga tujya mu peti ngira ni mutoyi wa Orege, uwitwa Orege uramuzi? Nibaza yuko ivyo bintu siwe wa mbere bimbwiye vraiment. Nibeje ko musasana sinzi impamvu naje barakunda kubimbwira gusa nibaza yuko Orege sindanamubona ngo tubonane. Oya mubonanye n'ikihe cya mbere utangura kumusaba? Ikintu cya mbere no musaba, nibaza yuko ikintu cya mbere no musaba so nibaza yuko twoyaga duhuye. Twoyaga duhuye tuze ku yo song rero ducishizeho gato tuje muri mood. Tucishizeho bandana. Mfise umwana nkunda, urukundo ndamukunda, sinibaza kwarije oya mwana nakunze, mwana wankunze, nkukorera iki ndaguha iki, no guha indege abansi ni beshi bo gukorora,
noguhaye ve wita nziza amashari n'inzigo n'ibyishi niyo mara kabiri noguhaye amashugwe y'ubwoko bwose oya amara igihe gito reka nk'umutima wanje wowe uzamaho gushika n'inyuma y'ugupfa kwanje urukundo ankunda urukundo burya ntirugira imbibe kuko aho rusharitse atana kimwe ruraba yapu atana kimwe ruraba urukundo ntana kimwe ruraba nibaza yuko urukundo naho uburi kimuga canke uri impumyi urukundo rurinze ruza nibaze ko mw'ivyo vyose atana kimwe ruraba kuko ngira namwebwe muhora mubona abantu benshi batandukanye ugasanga umuntu nta maguru afise canke nta maboko afise ariko ugasanga afise uwo bakundana akwije ingingo z'umubiri zose nawe uri mukuru mu rukundo kandi ntiyaragera nibaza ko hataragera uribaza ufise indirimbo imeze bien amajambo arameze neza yana jewe ku bwanje novuga ati kuhaje ubwo umuntu asenga imana igushikana ahandi hantu yuko gusenga ari ikintu twashize imbere haba no mu gihugu kugira duherekeze ikiganiro dufise abantu benshi bakurikirana ibiganiro vya Rinox TV mbere bakurikirana impano nyinshi zigiye zitandukanye urabona wewe ko waje ngaha dushaka utujambo tubiri ushaka gusangiza abo bantu bose bako barakurikirana ikiganiro. Ikintu cambere cyo mbanje kubashimira nawe kuba mwanyumviriye ko mutambwiye ngo zana mahera canke zaniki ni muri gwa rukundo nyene. Rero nongere kandi shimire cyane n'abafanzi ba Rinox Music canke ba Rinox TV. Nongera asaba kandi kubandanya kurikirana bikorwa vya Rinox Music Company. Naho babashe kuguma gufata mu mugongo. Ababishoboye nibaza yuko baje tugakorana ntibazohomba kandi nanje sinzohomba. Tugushimire cyane. Ndabashimiye cyane. Kandi tongere tuvuge tuti uzoshika kure ni wabandanye. Murakoze cyane. Kuko ari kwa kundi n'umusore akiri muto murabona yuko afise impano twovuga ingabire yo gukora umuziki cyaye kwandika indirimbo zigiye zitandukanye tubashe gushikikira urugwaruka kuko nibwo Burundi bwejo nimwe kazoza kejo nimwe muzohindura uburundi bwacu nimwe muzosigara bajya bakuru banyu baragiye nimwembwe tuvuga ati bye sante sana ariko akajambo kubari kunzi bawe abakunzi banje nibaza yuko bakomeza kuja ku mbuga zanje kuri YouTube ni MAJUS ntambibe kuri Facebook ni MAJUS ntambibe bakomeze kunkurikirana abantu heze imbere muri bwa bumwe na gwa rukundo MAJUS urakoze sana mwakoze cyane ndabashimiye